w'ibanze kuko twese ni umutahe w'ibanze kugira ngo gusaba ingurane zitanga ingwate kandi usubiza na n'inyungu mugabo umutahe w'ibanze ni umutahe nyine ukuhaye hama niyo waduga gato ukamusubiza n'itandukaniro riri ya payeje ni banki rero tukiri bane twayumviye ati mbega payeje kubaka gute kuko ibi byose tuvuga byavuye muri ibyiyumviro twaje turakira hirya no hino turi bane bisigura yuko ikibazo cyose kiza kitwungura intererano yose iza itwungura mpereye kuco ubyerekeye tugiye yatubagije ati mbega ko iki mudashiramo umuntu akuze mu Rwaruka kugira ngo baje barabahanura burya umwana w'iwawe angana n'uwanje abari abawe bose bisigura iki aho uzobona Urwaruka urarukebura uraruherekeza kuko twebwe gushika ubuye natwe ibyo dukora twisunga ibyo badukuriye rero ntibisaba yuko ujamo kuko niyo twagira koperative yo Rwaruka 20 akajajamo umutaha ntibaba bakiyaga cyangwa bagikora nk'uko bari bonyine baba bumva umengo wabakurira niwe mukuru ubu rero twavuze ati ibyo Rwaruka bibi by'Urwaruka hama njo tuba twabatumiriye abavyeyi abatware abigisha abayobozi kugira ngo abo bose Rwaruka muzobona ko biriko bibunganya mu ruherekeze sakazi kapayeje gusa nakazi kuwari wese akeneye kubona ko mu kibano hari iterambere akeneye kubona ko mu rugo hari iterambere akeneye kubona yuko mu gihugu hari iterambere kuko Rwaruka ubu niko rugize 75% de la population burundaise 75% kw'abenegihugu ni Urwaruka niko kandi rufise n'amaraso ashushe turifuza rero yuko umwe wese tutarinze kuja mu kuva kuko mugiye muri iyi muzoja guhanura iyindi ahubwo mwebwe mujinga mubayobore mubabwira ati aha saho guca aha naho guca kuko muri abavyeyi iterekeye kugwiza umwimbu ni ikintu twashize imbere muri payeje muri Ruyigi aha navuze ati muri Muravya imitumba 60% ko gorora inkwavu muri Ruyigi na Cankuzo na Bujumbura rirari imitumba 60% bariko bakora ibyo kurima bo Rwaruka bakora ibyo kurima hama hariho n'iyindi secteur twashizeho yiswe ya chaîne de valeur bisigura iki turabona nk'uko hariho entreprise keneye matière première par exemple tukabona nka Minolac kavuga ati turakeneye iburo blé ingano turakeneye ingano zikwiye cyatufata Urwaruka rukaca ruja muri iyo domaine yo kurima ingano ko ruba rufise deja marché ko iyo Minolac bafise kontra apana payeje ahubwo na Rwaruka hariho abariko barima patrouille kuko ayo entreprise irakora ibyerekeye ikeneye patrouille amatière première baca turondera ama cooperative ashika nko kuri 30 akaja kuri ico kuri iyo culture bakarima ku buryo baba bafise na marché biragoye rwose naho mu burimi kurima ikintu utabona aho gisohokera kuko se ikintu kibikwa utegerezwa ugitangura kuciyumvira utegerezwa kubona aho kidandaza ubwo nyine kuko hariho ikibazo mu gihugu mwebwe murabizi ceke amahangara umva naho bibikwa bikagorana cyo gituma ivyerekeye kurima tubiriko cyane abona mu gisata ca mbere aho mu gisata ca kabiri hariho bariko barima soja isoya bariko barima isoya kuko babona ko mu gihugu isoya irakeneye bariho benshi bashika ku makoperative agera ku 200 bari kuri ibyo byo kurima donc ibintu byo kurima twarabihagurukiye cyane kuko nkuko mwabivuze icyo twokora cyose tugaruka gufungura ntawe utaguka ngo nuko yakoze indege ngo acafungurije ategerezwa gufungura rero ukurima twarabishyize imbere kandi niyo priorite ya mbere dufite cyo gituma nabo bose bariko barorora twashira en contact abo barima mu mutahe twabahaye baragurira mase
babandi borora kugira borora nabo bashobora kuronka ingene batunga ibitungwa vyabo. Ivyerekeye matériel nibaza ko mwebwe ivyerekeye kurima no kuja muri cooperative mukuzi nukuri ni igisata ni kigo c'ugwaruka no muri paese nta ukora yarenze imyaka 40 oya donc ni de 16 à 40 ans niko yubatse. Aha kuvyerekeye ama matériel twaravyumviriye ko cyane hariho na partenariat dufise n'ikigo Oxfam ikora ibintu bya agriculture bisigura iki nta kurima kuvuga ngo imvura izogwa ikino gihe bunye bigiye ntavyo tuzosaba gukoresha baraduhaye ubumenyi kandi tugiye gutanga kuva muri uko kwezi kwa kw'icenda mu Rwaruka bariko bararima bakamenya ryari imvura izogwa heyene bakamenya ryari bazotera bakamenya ryari bazimbura bakamenya ryari akantu kose kajejwe kurima bakaba bakakurikirana bakoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi no muci bakavuga ati inosi ikeneye amazi angana uku niho tumenya na materiel tuzoja turatanga turiko turakorana nico kigo Oxfam yaduhaye niyo mwari murabaza partenariat tugira ko ndabishura turase partenariat nabo mu vyerekeye kurima aho bose mu Ruyigi mu Cankuzo eka ndetse naho handi mu Zangozi muri Ngozi bavuze ati twe dusaba korora ahubwo iyindi mitumba isigaye dushaka kurima kandi twabanki ni Bururi bavuze ati twe tubona ibiraya ari ikintu gikomeye cyane ngaha kandi abantu bose Bururi ho bavuze ati twifuza ko twita intara y'ikiraya kuko babona yuko kirimbuka. Rero ikintu cyo kurima n'amamatériel tuko turabikora avec les partenaires eka no mu bintu byose dutanga na gaswe ndabibutse yuko turiko turakora plan d'affaires turerekana mbega ukeneye iki motopompe ukeneye iki iyo ando materiel yose niyo dutanga amahera tuyasohora n'ukweretse ati ubu ndageze kugura motopompe tadusohora ya motopompe nityasohora ya tatumushaka ya motopompe turakeneye angle tadusohora angle kuko agiriye ko rimwe kawufise ko na jado yo kurotira hagiye ho kuja kugura ya 5 million ututora 6 million wa 1 million ayo rugendo ubu rero yose ajasohoka suivant le plan d'action et le plan de décaissement twakoze mu kigo ca Paeje. Mwacha mushikiriza muti mbega abafonctionnaire mwara baravye ati abari hagati y'imyaka 16 na 40 bagasubira ku bakazana imigambi muri Paeje. Mugenzi wanyu yavuze cyane iki kigo caje kubera kugwaruka muri mu bushomeri biragoye kubwira ugwaruka umaze imyaka 5 ubushomeri akacanguriraho n'umufonctionnaire kandi navuze tugitangura umugambi ukogwa nawe wenyine nta wundi kuko dutanga umutahe w'ibanze ugitanga ugashiramo uwundi uwo mugambi n'uwo wanyene ariko arakora kuko we nta suivi ubifise keretse byakuze ahandi uvuga uti nsigaye nkoresha abakozi ubu ariko ari ugitangura ugashiramo uwundi wamaze guhomba. Rero ugwaruka rumaze nk'imyaka umujere nkujya amaze n'akarorero sindabazi amaze nk'imyaka 8 adakora yahejeje ishuri akaca adakotse tugaca tubona yuko n'umugambi wewe kubera uva amaze imyaka 8 haje amaze imyaka 8 cyangwa 5 atakintu na kimwe ukora ndakubwiye no gutora ikaramu biragoye urayitora ukazigumira bikaba ko wandika wasohoka mu bantu ukagira n'isoni kubera abandi bati ibyo ku kazi bakuvye mu buzima wovuye muhira ubwenge burasubira ukaguma hahandi y'imyaka 5 ariko mwebwe muguma musoma muhana n'abantu bisaba ko umugambi wawe uza kuza umeze neza gusubira wawe uri imyaka 5 aje sanga muri Paeje wawe ndi bamufonctionnaire ko yaronse n'abakozi bakorana cyane bashoboye kumufasha kurangura ujya nawe yaranguye wenyine ujya ntarinze ati yari umukozi wa leta murumva yuko yafisikaze y'ugwaruka utari kwishurwa bambe no mu bushomeri ikikomeza iduga icya kabiri naco na mategeko y'igihugu nta uronka amahera y'igihugu kabiri murabizi aya ya Paeje muri budget de l'État
na salaire y'abakozi ba leta emi budget de leta natwebwe bwite dukora muri payeje bakubwiye tuhitamo umugambi cyane akazi ka payeje ntibikunda ko turonka kabiri salaire zibiri za leta. Hariho ubundi yabajije mwebwe mwabaye nk'intererano mu kutubwira yuko hari urwaruka nuko turahamagaye ubuze muri payeje hama kuvuga ngo urumva afite imashini yabuze ahakorera imashini yo kubarira irakeneye aho akorera kuko imbere yuko uvuga uti jewe ndafise imashini banza kuraba kuvuga nje kuyitereka hariya mu musozi ahubwo uraba biga strategie de marketing naho wakorera mu munsi yo ngaho nkabanze kugira marketing abantu bo hasanga ahubwo muri ziryo nyigisho uko umuyobozi yagiye muri ziryo nyigisho tubaha dushiremo ingene twohamagara abakiriya naho gukorera muhira ntimurabona yuko duhora dukura impunzu muhira tukarengana mu gisagara tukaza gushonesha ahantu uwo muntu kugira ushike hatani barabara ndabizi abagore twebwe ariko tumeze ibujumbura muri village nta usoneshayo urarengana hariya ukaraja kuraba wamu yimuka ukimuka ujana nawe ukamubaza ati wari hehe numva ni ukubigisha ingene nabone bakwiye kurondera abakiriya ingene bavugisha kuko imashini uyifise akaba idasaba yuko yicara aho nyene urashobora kurondera ahantu ukajaho ugatangurira uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu hakavamo niza nyigisho tugenda turaba nta gutangura hejuru ukeneye isari ngana uko ushona uri wenyene ntawe utubwiye ati jengi isari ngana uko ushona n'ijenge uzoshiraho ikintu inyuzi n'ibitambara nukuri mukatenga ababikwiye no tubigishe nabone kugenda gahoro gahoro no kuvugisha abakiriya no kwega abakiriya biri muri za nyigisho tubaha ariko barategura imigambi yabo. Mwakoze cyane kuduterera twumvise ko kino kigo ari kigo gikomeye cyane gifise na partenariat na Enabel bandanye mubigisha kandi twiteze yuko basohotse baco babandaye kuko niyo bamara kabiri badaka umwuga n'ikindi kintu umaze amezi abiri dashobora uravyibagira bandanye rero bakira baco baza muri payeje kugira ngo yego karibu cyane harimo abashikije batubaza ko dufite amapartenariat kugira imigambi bandanye ego cyane payeje yatanguye kuronka abapartenaire cyane cyane mu vyerekeye kurima nababwiye Oxfam iriko iradufasha mu vyerekeye agriculture aho tuzoja turakurikirana ubumenyi bw'ingene bwo kurima kijambere turafise na partenariat na Zimbere kurigisha urwaruka ngene bwo kwitunganiriza imigambi kuko na formation muramaze kubona yuko itwara amafaranga menshi formation itwara amafaranga menshi cyane ntushobora guforma abantu bose kubaheze kandi bose baguma baza bakubwira ati nkeneye formation muri mwebwe murabizi ari nk'umuntu akeneye kwiga gushona ntimuguma mugura inyuzi bitambara byose inshinge zivunika mugura izindi ivyo byose rero tuguma bikenewe muri payeje formation